Nyiricubahiro Petero Nkurunziza n'umwe mu bana indwi bangabisha Eustache na Minani Domitira yavukiye Ibuye muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera ku igerekezo rya 18 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964. Petero Nkurunziza yize amashuri y'intango Ibuye ayarangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 acatandukira amashuri yisumbuye kuri Atene y'Igitega uno munsi yitwa Lycée Musinzira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 niho yarangiza amashuri yisumbuye acinjira muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha ubuhinga bwo kwinonora imitsi n'inkino, aho yarangije mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 agatahukana indangabumenyi bita licence afise amanota meza bita mu gifaransa distinction. Amaze kurangiza inyigisho muri kaminuza y'u Burundi, Petero Nkurunziza yaciye aja kwigisha ikigwa cyo kwinonora imitsi n'inkino ku ishure ryisumbuye Lycée Muramvya. Inyuma y'imyaka 2 kaminuza y'u Burundi yaramugomwe imutera iteka ryo kwigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi n'inkino. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 Petero Nkurunziza yarubatse ugwiwe agubakana n'umupfasoni Denise Nkurunziza bavyarana abahungu 3 n'abakobwa 2. Kubera ubwicanyi bwadutse muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 995 Petero Nkurunziza yaciye yanyaga afata inzira igana ku rugamba aja kwifatanya n'abandi guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi n'abasi b'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 aho nyiricubahiro Ndadaye Melchior umukuru w'igihugu wa mbere yari yatowe biciye muri demokarasi yagandaguranwa bunyamaswa n'abamufasha kurongora igihugu hamwe n'abene gihugu injojo ataco bazira. Ku rugamba rwo guhabuza demokarasi Petero Nkurunziza yaranzwe n'ubutwari n'ubuhizi vyatumye aba mu ndongozi zo hejuru gushikaho yizerwa ngo arongore inama y'abanyagihugu baranira demokarasi nyakuri CNDD-FDD mu mpfunyapfunyo y'igifaransa. Kubera umutima w'ubuntu wamuranga muri vyose na hose, abo bari basangiye urugamba bamutazira umuhuza uko yanka akarenganyo kandi akaba ariwe bikora ko igihe cyose iberera yaze. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhari CNDD-FDD na leta mfata kibanza y'ico gihe, Petero Nkurunziza n'abagenzi we baciye batahuka muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2003. Nkurunziza acashingwa amabanga yo kuba umushikiranganje adasanzwe ministre d'Etat ajejwe n'intwari bereye. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 ku igerekezo rya 19 Myandagaro nyiricubahiro Petero Nkurunziza yaratowe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ngo arongore u Burundi mu kiringo c'imyaka 5. Iruhande yo gutsimbataza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gusasagaza intwari bereye, intwaro ya nyiricubahiro Petero Nkurunziza yaranzwe no gukunda Imana n'ibikorwa. Dusenga dukora dusenga cabaye ikivugo ngenderwa ko ciwe kuva gishikira amabanga. Mu ngingo nyamukuru zamugize rurangiranwa zikamwongerereza n'igikundiro harimo kwigisha abana bo mu mashuri y'intango ku buntu, ukuvura abana batarenze imyaka 5 ku buntu, ukuvura abavyeyi bibungenze bakongera bakibarukira mu bitaro n'amavuriro ya leta, hamwe no kutabuguza ibifungurwa bikenerwa kurusha ibindi mu gihe c'agahubo. Ivyo vyatumye abarundi sinzi bamuja inyuma mu kubaka amashure, amavuriro menshi, inyubakwa indongozi ziranguriramo imirimo, ibibuga vy'inkino, amabarabara n'izindi nyubako rusange. Umusesekara w'amahoro n'umutekano mu Burundi vyagaragaye ku ngoma ya Nkurunziza vyatumye Burundi bufata ingingo yo gusahiriza amakungu mu bikorwa byo kugarukana amahoro no kuyatsimbataza muri Somalia, Haiti, Cote d'Ivoire, Sudani na Centrafrique. Kubera urukundo atigeze ahengeshanya kwereka abarundi gwiyongera ku butore, ubutwari n'ubuhizi bamubonyemwo, baramwitoreye ku bwinshi mu mwaka w'ibihumbi 2010, baramuhirira mu mwaka w'ibihumbi 2015, nawe abandanya kubahangaza, kubahagararira no kubateza imbere atiziganya uko bukeye uko bwije. Haba mu matora y'ibihumbi 2010 canke mu matora y'ibihumbi 2015 basesa nkuyoza naco batakoze ngo basubize Burundi mu ihumbi, ariko nyiricubahiro Petero Nkurunziza ahagarara rugabo arahangana nabo ababera ifuro ry'igiti kanatsinda yarashigikiwe
n'Imana n'abarundi sinzi. Afatiye ku mateka y'igihugu cyane cyane ku byagoye Burundi mu mwaka wa 2010 n'umwaka wa 2015, Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gutanguza umugambi wo kuzirikana igihugu kuva mu mpera z'umwaka wa 2016. Gutyo abarundi turiga kandi turamenya amabanga y'igihugu, turamenya iyo tuva n'iyo tuja, turamenya umwongo uhuma n'udahuma. Benshi muri twebwe twigira inama y'intango nshasha. Nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza yari yarihaye ihangiro ryo kubimanisha abarundi ubutagisubira inyuma, abicishije mu kwegeraniza mu miryango no kuvavanura n'ingendo ishingiye ku moko y'amomekerano. Mu nyigisho n'amajambo yavumereye ntiyibagira guhimiriza abarundi kugaruka ku karanga n'akarangamutima byaranze ba sokuru, kugendera mu makanda y'intwari n'abahizi, byose tukabikora duciye bugufi. Ishami rishashaye gushurika ryubaha imizi, uhonyura mu makanda y'inzovu ugakira urume. Ukwigenga ni kubuza ukwigengesera, ukwiyubaha ni kubuza ukwiyubara, ni imwe mu myibutsa twamwumvanye kenshi. Ikindi kintu gihambaye abarundi bazokwama bibukira imboneza kizigenza Petero Nkurunziza ni ishaka rishemeye ryo gusubiza Uburundi iteka ry'igihugu citunze kandi citunganiriza, igihugu c'abantu bataremewe kandi batarerewe gufashwa, ariko nyabuna baremewe gufashanya n'ayandi makungu. Mu bigabane cyo gusimbataza intayo kwikukira, ntawe uzokwibagira uguhagarara rugabo kw'imboneza kizigenza Petero Nkurunziza, aho yavuga ati Uburundi n'igihugu c'abarundi, ntawe uzobukunda kurusha bene bwo. Yongera ati abaza mu Burundi nk'abasuma barahawe ikaze, abazoza nk'abasuma nabo tuzobarenza urugo. Abo yabagereranije nangerageze wangoragoze, umwe yaburana ruvyironza agwita umwaba wase. Ubuhinga n'ubumenyi bukomoka ku vyo yanonosoye hamwe n'amabanga atandukanye yajejwe nko kuba umumenyereza, vyatumye atahura ko kugira urunani, kugendera ubumwe, guhuza umutima n'inama muri vyose na hose n'ivyo soko ry'intsinzi n'iterambere rirama. Yarakunda kugereranya Uburundi n'umugwi w'abakinyi, akavuga ati ntihatsinda umukinyi hatsinda umugwi, ati kandi hatsindwa umukinyi hatsindwa umugwi. Ibyiza byaranze Imboneza kizigenza Petero Nkurunziza si ibyo kuyaga umunsi umwe. Ico ntorangiza nibukije nuko yari yariyeguriye Imana, ayigira igitero n'icitabirizo mu buzima bwiwe. Iyo Mana ya Nkurunziza ariyo Mana y'abarundi, nta wigeze ayiyegekako ngo imutetereze. Nuko rero ya Mana imuherezo ryiza ku munsi nk'uyu, maze umubiri wiwe uruhukira muri iyi nganzo tugandagaje iruhande, umushaha wiwe nawo uhamvye imishaha y'izindi mfura z'Uburundi.